makuru yo kuri uno munsi twabatorokanije mukamwigira mu yashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ingorane nyinshi zitandukanye ziri mu gisata c'indero muri komine Ntahangwa ngo biratuma ubumenyi busubira inyuma muri iyo komine. Nayo mu gisata c'ibidukikije kugira tugwanye inkukura turasabwa gutera ibiti hamwe no guca imiserege. Reka ndabaye ikaze mu kanya aya n'ayandi. Reka subire ndabaye ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubabwira abaje inama bo muri komine Ntahangwa ngo bararajishinga n'ikibazo c'indero muri iyo komine. Nikora Kirehane umuyobozi w'indero muri iyo komine akavuga ko ibibazo byinshi bafise muri ico gisata bituma ubumenyi busubira inyuma muri iyo komine. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Ari imbere y'abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Ntahangwa, Nikora Kirehane arongoye ubuyobozi bw'indero muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, yemeza ko ibitigiri vy'abana bafise ari umurengera ibituma n'ubumenyi bugabanuka. Umwaka twatanguranye ingorane nyinshi cyane kubijanye n'ibitigiri mu bana na cyane mu mashuri y'igi no mu 11. Umwaka uheze twagifise abana ibihumbi 125 143. Muri raporo preliminaire y'ameffectif rero ubu naho tugeze ibihumbi 99 n'ijana. Kindi kivyunyura nabigisha bake mu gihe bakeneye benshi. Tukiri kuri ivyo nyene maze yuko bari gukora ikibazo c'akazi komine ntibayirengeje abantu 20. Komine yose dufise abigisha 1685. Dukeneye abigisha 171. Amasalle de classe dufise disponible ni 791 salle de classe. Ikirasi hama tubuze ibirasi 213. Uwo muyobozi w'indero muri komine Ntahangwa arahanzwe n'ikibazo c'ahakorera kuko atagira ibiro, aho bamutijije naho ngo baguma bamwimura. Kuri ico kibazo Engineer Jean Paul Mpawe n'Imana aramuhumuriza kuko ikibanza cyo kubakamwo ibiro vyiwe bagifise, ariko ngo ntibararonka uburyo bwo kucubaka. Ikibanza ca DC cyo kirahari, aho twiyumviye ko DC kubaka ibiro vyiwe yahandi hari akabara kitwa ni one people sakano gato kubako, ariko ikuru muko tumaze kulokaliza ushaka kubaka DC asinyere ko natushira ibikorwa vya misi yose kugira ngo isinawe abonye ikibanza akorera. Naho biruko aho muri komine Ntahangwa hari abavyeyi bamaze kwiyungunganya barubaka ibirasi, nko muri Buterere ya mbere bubatse ibirasi 6. Aho muri komine ya Ntahangwa ikaba ifise amashuri agera kuri 58 ya leta kwijana na 83 y'abigenga. Reka tumushimire Desire Sindihebura kuri iyo nkuru yadutohoreje. Uburundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariyewe ingenzi kuri uyu wa 27 Nyakanga ku civugo ngo ubukerarugendo ku neza y'iterambere ridakumira. Mwitangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwamenyesheje ko leta y'u Burundi kugira ishigikira ico gisata hubatswe amahoteli agera ku 500. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jessica Kahene Ingabire. Gutera intege ibijanye n'ubukerarugendo mu gukingira ibidukikije be no gukundisha ba mukerarugendo ibihingwa mu Burundi ni kimwe mu vy'umugambi ngenderwa ku iterambere ry'u Burundi 2018 gushika mu 2027 utegekanya. Kwa 27 Nyakanga leta y'u Burundi ifatikana n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ingenzi. Jeremy Wanigwaninzigo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi mu itangazo yashikirije igihugu ubushikiranganji yamenyesheje ko leta y'u Burundi yerekanye gushaka politike guteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Ukugumiza ku muzirikanyi akamaro k'igisata c'ingenzi, leta y'u Burundi yarerekanye gushaka kwa politike ko guteza imbere ico gisata mu gutegekanya uburyo Uburundi bwoteza imbere
igisata c'ingenzi, yongera irashiraho itegeko ryorohereza abagwizatunga bifuza gukorera muri ico gisata baba bo mu Burundi canke mvamakungu. Ako kigoro ka leta y'u Burundi katumye hubakwa amahoteri arenga 500 mu myaka mike. Igitigiri c'amazu yakira ingenzi cavuye ku 87 muri 2010, ico gitigiri gishika ku mahoteri 595 mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mwomenya ko ubuzi bungana n'ibice 4.4% bwatanzwe biciye mu gisata c'ingenzi n'ifitaniye ubucuti n'ico gisata n'umusi mpuzamakungu ukaba wahimbajwe ku civugo ubukerarugendo ku neza y'iterambere ridakumira. Jessica, urakuze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abarundi bahamagarirwa guca imikobeko no gutera ibiti kugira bagwanye inkukura. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno wa mbere mu ruganda rwahuje abakozi bo mu bushikiranganji bw'ibidukikije. Ni inkuru ya mugenzi wacu Mugisha Milix. Kwigira hamwe ivyaranguwe mu mugambi ujejwe kunagura akanovera k'isi no gukingira ibidukikije mu mitumba 22 igize intara ya Bujumbura n'intara ya Muyinga niyo yari intumbero y'inama yo mu bushikiranganji bw'ibidukikije. Odette Kayitesi, umuhuza bikorwa w'umugambi ujejwe kunagura akanovera k'isi, akaba yamenyesheje ko ibintu bikuru biri muri uwo mugambi harimwo gukarihiriza ubwenge abajejwe ibidukikije. Hariho ivyo gufasha kunagurira abajejwe igisata cyo gukingira ibidukikije ubumenyi no kubafasha kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa neza, haba kuri iyi mitumba tuzokorerako eka mbere no ku yindi mitumba mu gihugu cose, kugira ngo abajejwe gukingira ibidukikije no kuvuga mu rurimi rw'ifaransa abari mu gisata aménagement des bassins versants, la protection de l'environnement bashobore kuronka ubumenyi bukwiye, eka mbere bafashwe kugira ngo bazokurikirane ibi bikorwa. Hangiro gira kabiri no gukingira isi ndimwa no kwisubiza akanovera, no kuvuga pratique de gestion durable des terres. Ivyo rero niho hazokorwa cane cane ibikorwa byo gukingira isi ndimwa mu guca imikobiko, mu gufasha abantu kugira ngo bashobore kurima neza, mu kubafasha kugira mbere n'amasi ndimwa ashobore gukingirwa biciye muri bimwe byo gutanga impapuro ndangatongo, hama bongere babafashe no gutunganya izo mpapuro ingene zibikwa tubicishije muri secretariat permanent ijejwe kuraba ivy'ingene amatongo n'impapuro zibikwa, le secretariat permanent de la Commission nationale foncière. Nawe muhinga mu bijanye no gukingira isi ndimwa Theodomire Rishirumuhigwa akaba yamenyesheje ko ivyo bikorwa bifitiye akamaro kanini abanyagihugu ngo kuko bizobafasha kwikingira inkukura, akaba ari nayo iri mu bituma isi itituka. Ibi vyigwa turiko turakora n'ivyajya mu ngiro neza bizofasha cyane mu gufasha abanyagihugu kugwiza umwimbu, kuronka ubwatsi bw'ibitungwa vyabo, gutera ibiti bibafasha mu bundi buzibundi no gukingira ibidukikije. Ivyo bikorwa bikazorangurwa ku mitumba 10, aho twovuga imitumba 5 yo muri komine Isare n'imitumba 5 yo mu ntara ya Muyinga komine Buhinyuza. Mugisha Milix, urakuze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Umusi wa gatanu wa Primus League umugwi wa Aigle Noire wo mu ntara ya Mukamba ubandanya wifata neza inyuma y'inkino zibiri wakinye utsinda imigwi ikomeye nka Vitaro na Musongati. Nayo ku ruhande rw'umupira w'amaboko basketball umugwi w'Urunani hamwe na Regazere nibo batahukanye insinzi mu ihiganwa ryo gusozera uburuhuko. Francine Niyonsaba nawe ati nduguriye twamugina, turakeneye ibibuga vyiza byo kwinonorera ko imisi ndetse n'abajejwe amabanga yabo bakayakoresha neza. Ndugaye twamugina ni nkuru ya mugenzi wacu Niki Ciza. Nihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League harakinywe umunsi ugira gatanu, ubwo ku kibuga Intwari mu gisagara ca Bujumbura umugwi wa Aigle Noire watsinze umugwi wa Vitaro ibitsindo 2 byose kuri kimwe, nayo Musongati utsinda ibitsindo 3 ku busa umugwi wa Kayanza United.
ku kibuga Umuco Atletico utsinda umugwa Messager Ngozi igitsindo kimwe ku busa, ibintu bitari byitezwe n'abantu benshi. Nayo Flambeau de l'Est batsinda umugwa Buja City ibitsindo biri vyose kuri kimwe. Nayo mu nkino za nyuma zo muri basketball mu gusozera ihiganwa ryo mu buruhuko no gutororokanya uburyo buzokoreshwa mu ishirahamwe ry'urwo rukino rw'amaboko mu Burundi FEBABU, kuri uno w'Imana harakinywe inkino za nyuma mu bigeme. Umugwi wa Regazere wirahiye umugwi wa Gladiators ku manota 68 kuri 63, uca uronswa agashimwe kangana n'amafaranga miliyoni 500,000. Nayo umugwi wa kabiri uronswa akaganuke k'amafaranga 150,000. Ku ruhande rw'abagabo Urunani gwirahiye umugwi wa New Star ku manota 60 kuri 47, nabo baca baronswa ibahasha igizwe n'imiliyoni 2. Nayo ku munonotsi Francine Niyonsaba yaratanze ikiganiro kumenyesha makuru aho yavuze vyinshi mu mahiganwa yaciyemo n'ivyo asaba ubushikiranganje bujejwe inkino muri rusangi, yongera avugira abanonotsi bose. Naragiye gukora 2000 metres niko ndarondeza inzira nabe ko vyozocamwo. Nagiye gukora 2000 metres mu gihugu c'Ubufaransa Montreal itariki 11 z'ukwa gatandatu 2019. Kuko ingingo yo kutasubira kwiruka metero 800 yagiye mu ngiro itariki 8 z'ukwa gatanu. Naciye mba wa gatanu 2000 nakoze iminota 5 n'amasegonda 43. Narabandanije ngaho ndariko ndakora competition yari kubera Eugene mu gihugu ca Etats-Unis 2003, kandi byakoze kuko naciye ngwara amaguru mvuye mu Montreal ndahagarika ndagaruka ndava muri Etats-Unis ndaza nga mu Burundi ntaratora inzira ya kariyeri ya sport. Turakeneye ibibuga byiza kugira ngo bize biratworohera kugira dushobore kuza turaronka aho dukorera amakompetisiyo heza, bidufashe no kuronka abantu babikunda benshi baronka imyanya mpuzamakungu. Ahantu baza yuko kugira sport itere imbere n'abantu bose bateza kujamwo, namwe muteza kujamwo, amashirahamwe ateza kujamwo agatera ko sport isa ibintu byinshi cyane. Bamwe bateza kubitunganya neza. Mwomenya ko inyuma y'akaruhuko arimwo azoca atangura kwitegurira ihiganwa rizobera i Paris mu mwaka wa 2024, kuko ngo ico ashaka ari ukwandikisha amateka akomakomeye. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwayakurikiranye, nibagiye gushimira bagenzanje bafashije kuyatorokanya. Shimira na Nikicize yarayahagarariye, nkaba ndabipfurije kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Mugire aho muba mwubahwe.